Kaze mu kiganiro kigira ica 34 no munsi hari inkuru zibiri tuza kuganira ko n'abatumire ya mbere yerekeye sentare y'ibihugu y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yakiriye urubanza rw'amashirahamwe yigenga yo mu Burundi yitwara ubutegetsi kubera bwahagaritse amwe ayandi burayafuta hari mu 2016 akaba atarubanza rwa mbere iyo sentare yemeye kwiga yariherutse kwakira urundi rubanza rwerekeye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza yihagiye ayo amashirahamwe yatari make akaba yitwaye rero avuga ko iyo sentare yoyuzuriza mu gihe avuga ko ico kiringo giteye kubiri n'amategeko y'u Burundi ncane bwizwa shingiro n'amasezerano yi Arusha ndetse n'urunani amizero y'abarundi rukabagora menshi ko rushobora kwitwara muri yo sentare kuvyerekeye ibiharuro vyashikizwe vyavuye mu matora yo guhindura ibwizwa ashingiro. Abatari bake rero baribaza bati mbega ingingo z'iyo sentare y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko zifise uburemere bungana gute ibihugu n'amareta yo muri Afrika y'ubuseruko barayakurikiza mu gihe rero yofata ingingo ziterera ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza izokwemera gushira mu ngiro izo ngingo za sentare ikukira umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko akarere kazovyifatamo gute. Ivyo nibazo bimwe tuzoganira ko n'abatumire buno munsi. Iyindi nkuru rero tuzaguca ijya nino niyerekeye ubusuma bwimonogoje bibonekeje mu kibazo ca leta ca konkuru yo mu mashure ishingiro byaragaragaye ko ubwo busuma bumaze imyaka ibiri mu ntara bukorwa mu ntara nyinshi z'igihugu si muri bubanza gusa nko mwavyumvise mu makuru yo muri nondwi kuri rero wa kane abigisha batanu bo kwishura ishingiro ryo mu mitakataka mu ntara Bubanza baraciriwe gutanga ihadabu y'amafaranga 100 abandi babiri bacigwa urubanza rwo gufungwa umunyororo w'imyaka 2 n'igice kubera bafashije abana kwiba ico kibazo. Ibibazo rero bitari bike biravugwa kuvyerekeye ico kibazo n'ubusuma bwaranzwe muri ico kibazo mu ntara zitandukanye zo mu gihugu tuza kubigaruka ko n'abatumire batubwire uko babibona nakazoza kabo bana bariko bakoreshwa gutyo nabigisha babo. Idonido rero n'abatumire buno munsi reka ndababwire wa mbere ni Reverien Bazikamwe umenyesha makuru wa televiziyo Renaissance ndakora mu kije Reverien. Mwaramutse. Ego uwundi ni Maître Gustave Niyonzima ndakora mu kije. Ndabaramukije Valeri. Ego nibutse abariko baraturabana ariko baratwumviza yuko uri mu bashingwa manza bahurikiye muri Kavibe urunani rw'abashingwa manza baburanira abakorewe ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu niko twabivuga mu Kirundi. Ego reka rutangure sentare umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko yarakiriye urubanza rw'amashirahamwe yigenga yitwara ubutegetsi bw'ibujumbura kubera bwahagaritse amwe mengo ashika kuri 5 ayandi 5 burayafuta burundu byanka kuzosokora mu Burundi. Muri ayo twovuga za Force za Focode APRODH Akate Burundi n'izindi nka RCP. Iyo sentare rero iherutse kumenyesha ko izokwiga urubanza rujanye n'ikiringo ca gatatu cha Petero Nkurunziza yihagiye mu 2015 ikamaze ndakubaze Maître Gustave Niyonzima ivyerekeye ugo rubanza. Iyo sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ikora gute nibande bafise ubasha bwo kwitwara imbere yayo? Murakoze. Iyo sentare y'ibihugu vyo mu buseruko bigize uwo muryango ni sentare yaje ishingwa hisunzwe ingingo y'icenda yashizeho amasezerano ivyo bihugu bigize uwo muryango vyagize ico twita traité d'Oréasé mu rurimi rw'igifaransa. Rero iyo sentare ifise ico no kwita ibisata bibiri irafise igisata ca mbere baraburanamwe ico twita division de première instance mu rurimi rw'igifaransa ikagira n'igisata c'iyungururizo arico twokwita division d'appel. Rero iyo sentare iraba abantu baba bahonyanze amasezerano yashizweho ni uwo muryango ico twita traité d'Oréasé igashigikira kubahiriza amategeko mu gusigura no mu gushinga amategeko y'uwo muryango wa EAC.
w'ivyo bihugu nyene bihurikiye mu muryango w'ibihugu vyo mu seruko. Rero yaje kugira ivyo bihugu vyose vyagiye hamwe vyubahiriza amategeko yavyo, vyubahirize demokrasi, vyubahiriza agateka kazina muntu, intwari bereye, ntibibyihanyange, kubera ayo masezerano vyose arabisigura ko ivyo bihugu bitegerezwa kuyagendera. Rero iyo sentare umuntu uwariwe wese yaba mashirahamwe arashobora kuyitura, n'igihugu kirashobora kuyitura, n'umuntu umunyagihugu muri ivyo bihugu vya Afrika arashobora kuyica twita personne physique ou morale. Ni nkuko n'igihugu gishobora kuyitura kivuga kiti ikindi gihugu dufitaniye amatati nticubahirije ya masezerano twumvikana y'ibihugu by'umuryango wo mu buseruko, ari donc traité de l'EAC, kikavuga kiti ni mu bitwigire. Ni nkuko n'umunyamabanga mukuru ico twita secrétaire général wa EAC ashobora kuyitura akavuga ati iki gihugu nticubahirije ivyo twumvikanye, nikiriko kirabikora neza, naho agashobora kuyitura. Rero kugira uyiture ico no banza kuvuga nuko uyitura mu mezi abiri hamaze kuba ico kintu uyitwarira, ukagerageza ayo mezi abiri ntagutange. Hama kandi kindi gikomeye twovuga nuko ushobora kuyitura naho uba wamaze gushingisha urubanza mu gihugu uvuka, ntibarinda bakugora bakubwira bati banza urindire ubwo rubanza washingishije mu gihugu iwanyu ruhere, nkuko twama tubibona mu yandi masentare mpuzamakungu. Iyo sentare urashobora kuyitura naho urubanza wari warashingishije mu gihugu uvamwo ubwo rubanza rutaba ruradadanuka ngo rucike. Rero tukavuga tuti ni sentare nziza, iracari shasha, ni nk'umwana yiga gutambuka atangura kwavura agahaguruka, harimwo tunenge tumwe tumwe duhora tubona, ariko turizeye neza yuko izoteba igakura ikaja mu bigero bikuru hamwe yisunga nk'izindi sentare mpuzamakungu. Muri utwo tunenge hari igihe ushobora kubona ingingo iba yafashe ntizikurikizwe, nka kurya dusanga tubona mu masentare yacu iyo urubanza rucitse barushira mu ngiro, hakaza abanditsi n'umushikiriza amanza akarushingisha, ntiraronka rero izo nguvu, ntiraronka abaja gushingisha ivyacitse, ugasanga ivyo bihugu ntibiciye bishira mu ngiro ingingo zafashwe, usanga zatsinzwe muri izo manza zigatinya kuzishira mu ngiro. Rero n'utunenge tuzoza turaza n'abakuru b'ibihugu bahurikiye muri uyo muryango bakabikurikiza, bakabona ko ari ibintu bisanzwe. Ego nivyo irafise ukuntu uwanse kubishira mu ngiro ishobora guca mu zindi nzira, hagasubira hagakorana inama, hama kumbure bagafata nk'ingingo z'ibihano ari nkambarwa kuri ico gihugu canse. Ikindi nibagiye kuvuga nuko abacamanza canke abashikiriza amanza bahurikiye muri iyo sentare batogwa mu nama ya bose y'umuryango w'ibihugu vy'ubuseruko, arico twita le sommet des pays y'ibihugu nyene bigize ivyo vyashinze iyo traité, bakaraba ubuntu bwabo, uburambe mu kazi n'ibindi vyinshi, n'ubuntu baba bafise ico twita intégrité professionnelle. Kandi usanga bava muri ivyo bihugu nyene bigize uwo muryango, n'amazina yabo ugasanga baratogwa canke ntibatogwa. Novuga yuko niyo nama ibashiraho abakuru b'ibihugu biyo miryango, baba babateguye bavuze bati umuntu tuzogenda tumushikirize ico dungo kwita recommandation et proposition mu rurimi rw'igifaransa, kugira bace babara. Urumva ubwigenge bwabo, urumva nta buremere bufise nti ubwigenge. Umuntu urashobora kubona tumucamanza araca urubanza ku buntu bwiwe kuri ya intégrité professionnelle nababwira, ariko rero iyo bitagenze neza harimo utunenge biri muri twatunenge navuga hejuru, mvuga nti hariho ibintu bayinegura, iracari ntoyi izokura, ugasanga abo bacamanza bisunze amabwirizwa canke ivyo babwiwe n'ibihugu baje bavamwo, mu gihe usanga n'imanza barimwo ziriko zitwarirwa n'abanyagihugu baje bavamwo, baca baba bategerezwa ico no twita obligation yo gukwirikiza uwaba habashitse. Nako nubwo n'ubunenge buzoza burakosorwa bukebuke.
Ego ikibazo cerekeye uburemere bw'ingingo iyo sentare ifata wacishuye mwaragenda kubaze none mu gihe ko wumva hariho ingingo ihora ifata mugabo ntizikurikizwe nta mategeko ahari kugira agondoze uwo muntu canke iyo leta canke iryo shami idashaka gukurikiza amategeko ingingo iyo sentare bayafashe nari nabivuze nuko muri ayo masezerano bumvikanye yashizeho iyo sentare kandi yongera ishiraho iyo muryango traité dore bavuga yuko iyo umuntu urubanza ruheze ategerezwa kurukurikiza niko amategeko avuga rero hariho n'ubundi bushobozi umunyamabanga mukuru w'iyo sentare le secrétaire général wa EAC ashobora guca asubira kitwara sentare ati ye kumbure yangingo mwafata ntiyagiye mu ngiro ahubwo ico gihugu kubera kitariko gikurikiza kubahiriza ya mategeko twumvikana subira murabi yindi ngingo kumbure rero birashobora no guca bica mu nama ya bose some ico twita some y'abakuru b'ibihugu bose bagakorana bagashobora no gufata nk'ingingo zikumira zigakuraho ico gihugu canse gushira mu ngiro ingingo ya sentare rero niko novuga ariko gushika ubu urabona ko atagushaka kwinshi kuri muri ivyo bihugu biba vyatsinzwe kubera hatategekanijwe nka kurya woboni wacu ico twita abawisiye bajya bashira mu ngiro ingingo za sentare baba bari kumwe n'igipolisi n'umushikiriza manza biracagoranye kuri urwo ruhande ariko bica mu nzira yo gukumira yo gufata ibihano kuri ico gihugu biciye mu nama ya bose rero mbere nk'ubu mu gihe iyo sentare yo fatingati ikingo cya gatatu ca Petero Nkurunziza yatanguye mu 2015 nticakurikije amategeko y'u Burundi byo ruzibaza uko byo bigenda ivyo biragoye ko umuntu yovyibaza ubunyene kuko nkuko Maître Gustave ari karabivuga nuko kenshi twama ivyo tukunze kubona cyane ku mategeko nta kibazo kihari amategeko ari haranditse ikibazo nishigwa mu ngiro ryayo kuko wumvirije neza ingene iyo sentare yagiyeho ivyo bisata bibiri vyayo vyagiyeho birumvikana ko yari sentare yikwiye yashobora gutunganiriza abanyagihugu bo muri uyu muryango wa EAC ariko ikibazo kiracari hahandi nyene zangorane zijanye n'ingene akarere ko nyene kitunganije ibibazo biri hagati sinovuga ngo biri hagati y'ibihugu ariko ibibazo bitegwa n'abarongoye ibi bihugu nyene ivyo kuvuga ngo noba nibaza yuko ejo bizoshika nico gituma ndakubwira ko biragoye kuvyizera ko ejo bishobora gushika ko bavuguruza kunuziza yuko ikirengo ciwe ca gatatu kitari kukurikije amategeko kuko uretse nta n'ikintu kinini yavyo babije kumara kuko abantu baratikiye abantu barapfuye abantu ntibaramenye abantu babo banyurujwe iyo bagiye abantu baracaboreye mu busho abantu amabi yose yabaye akurikiye kuri uravye iyi misi iheze ariko aratwara muri burya buryo mubona je gusa aho nogaruka ni hamwe ni kuvyo Maître Gustave yashikirije bijanye n'ingene bijya bisata bibiri vy'irya sentare bikora ahantu rero bishika bigasubira guhagararira ni hahandi nyene urumva nimba nagukurikiye neza no kuvuga yuko iyo byanse muri kijya gisata ciyungururizo rya instance d'appel no kuvuga niba bakuru b'igihugu basubira gukorana kugira ngo basubire peut-être ngira koriyanta ikibazo bacige neza n'imbizo sentare zitabikoze neza ariko ikibazo gece gihagarara ngaho nyene kuko aho gihagarara ni hehe niba bakuru b'ibihugu bicara ngaha kugira ngo bige ikibazo mugabo bamwe bafise inyungu zinyegeje inyuma y'ikibazo bariko bariga ni nk'ikibazo c'u Burundi kuko niko vyagenze ikibazo c'u Burundi cyadindiye kubera iki ubona ko naho iyo sentare yofata ingingo yuko ikemeza yuko ico kintu hitaciye takwije amategeko abakuru b'igihugu bava bifatamo kundi batoshobora gukurikiza gufata ingingo zica zijana niyo ego baracari muri vya bindi byo gukingira inyungu zabo kuko urumva uno munsi baravuga bati tukavuga ko ikiringo ca Nkurunziza kitakurikije amategeko ni kibazo urumva hariho ibintu vyinshi ingaruka mbi zicazigwa ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza ugasanga vya bihugu vyo nyene nivyo bitegerezwa kandi gushira mu ngiro iyo ngingo ijanye nuko yatwaye bitakurikije amategeko ariko ugasanga vya bihugu vyatozwa kubishira mu ngiro
ari abo bakora bagasha. Tanzania iravuga ati nitwabigira ibi amasoko yacu isoko yacu y'igitoro bica bigenda gute hakurikira iki za Uganda barabaza ati Uburundi Museveni aravuga ati Uburundi nitwatembagaza ujya mugabo hari ikindi kibazo kandi gica kiza n'amasezerano twasinyanira ashobora guca bwati ntera kwije amategeko ubu rero urumva jewe ico kibazo ahaniniya kiracarimwe ingorane nyinshi kuko urumva metero nuko yabisiguye amategeko yone aranditse neza nta ngorane zirimo ikibazo gihagaze he ishirwa mu ngiro ryayo nico kibazo ku nyungu za bamwe nabandi bameze twavuze abitwaye bavuga yuko iyo sena yabuzuriza ko abona ko ico kiringo ca gatatu kidakwije amategeko mugabo hariho namwe mwitwaye kubera amashira hamwe yigenga danira ivyiciro vya politike amwe yarafuswe ayandi arahagarikwa mu Burundi ntihenze ngari mu 2016 igize ngo zafatwa ubona mbega ho ngiyo sentare yogereti ubutegetsi bwa Pete Muza bwarayenze ku mateka guhagarika no gufuta ayo mashira hamwe hari cyo hinduka none kuri mwebwe murabona ko ubutegetsi bwoshobora gukurikiza iyo ngingo ukaba burengaza bwo gusura gukorera mu Burundi ico hinduka kiriho mu gihe iyo sentare yoramuka ifasha ingingo ikavuga ko amategeko atakurikijwe yahonyanzwe ivyo bitwereka ikintu ca mbere yuko amasezerano yo mu 1999 yashizeho uwo muryango traité d'Oréase adakurikijwe kandi hari igihugu kiri muri ayo masezerano kitayakurikijwe ivyo rero ni ibintu ni intambwe bikomeye ni intsinzi kuri ayo mashira hamwe adakengurukira ivyicaro vya politike ibiri kirereka makungu ibiri kirereka n'igihugu bavamwe ati rahabibi kuko nta mvura idahita hazogera igihe intahi subira kuganza mu gihugu hazogera igihe ntabo bantu bariko barahonyanga ayo mategeko batazoba bariho haza abandi rero n'ibintu bizokwereka muri kahise abantu bose yuko iyo ntwari iriho yakoze amabi yuko iyo ntwari ibintu yakoze bitabaho hama baheze ibintu byose bagiye barakora bahonyanza ayo mategeko bisubira itoto bagasubira bakubahiriza nyamategeko ivyo bakoze byose bikaba biguye mu mazi ko noca nshoka mvuga yuko ingingo izofatwa niyo sentare igihugu cyo Burundi kizoca kiyishira mu ngiro mu gihe iyo sentare yovuga yuko hakurikije amategeko mu gufuta no guhagarika amashira hamwe bizoca bigenda gute no bambeshe kuko ni vyinshi bidakwirikizwa ni vyinshi amasentare aca ndetse n'amasentare mpuzamakungu nayo abari mu gihugu ahacu ugasanga ntivyakurikijwe ndavye ibintu bikogwa vy'agahomera bunwa n'intwari iriho ubu mu Burundi ariko rero hari inzira nyinshi umuntu amaze kubona ko yatsinze ugoro ashobora gucamwo iza politike hari ibintu Reveriyano yari karasigura bikomeye ati ivyo bihugu birakingiranira bikaraba inyungu zifitaniye ntico no kwita geopolitique ibiriho iyo nayirahinduka ku gihe nk'ubu uri kuraraba ukuntu mu gisata c'iyungururizo urubanza rw'umukuru w'igihugu gukuvuga ko ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko igisata ca mbere cari cavuze ko kidashobora kwinjira mu bintu vy'ibwirizwa shingiro y'u Burundi ariko urabona ko igisata c'iyungururizo cavyanse kikavuga kiti urubanza rusubira itoto rutegerezwa gusubira kuburanishwa kandi murabifitiye ububasha mu gisata ca mbere naho mwavuze ko mutabifitiye ububasha ivyo byose si ibintu vyaje biva ngo n'ubwenge bwabo ba camanza bashizweho ni bya bintu bamye bavuga yaje upolitiki ari karata ya kinyo yindi mu nyuma nivyo bihinduka ugasanga biciye ku mugabane mpuzamakungu ibihugu bigizwe zawoni n'ibindi na za nyungu nyene yamye avuga hagahinduka ikindi kintu si ibintu rero washoka mvuga ngo n'ubwenge canke n'ubwira bwabo baca ni ibintu rero vya politike bikirimo biri muri vya bindi vy'utunenge na bimwe mwavuga yuko abo bacamanza bategerezwa kwiyumva ko bigenga koko naho baba batowe niyo nama nkuru y'ivyo bihugu ariko kuri bimwe navuga proposition et recommandation z'abakuru b'ibihugu
reka tubandanye n'inkuru ya kabiri niyerekeye busuma bwaranze ikibazo ca konkuru yo kurangiza amashure shingiro vyaragaragaye ko habaye busuma buteye isoni aho rero bugakogwa n'abigisha bibiye abanyeshure bajejwe kurera aho vyagaragaye cyane ni mu ntara ya Bubanza ndetse sentare nkuru y'igihugu iyo ntara ikaba yaraciriye urubanza abigisha babiri gufungwa umunyororo w'imyaka 2 n'igice abandi batanu bacibwa urubanza wo gutanga ihadabu y'amafaranga agera ku 100 canke bafungwe umwaka wose mu gihe badashoye gutanga amafaranga ahubwo busuma rero bwaribonekeje no mu zindi ntara aho twavuga nka Muyinga Cibitoke na Ruyigi izo ntara uko ari zitatu iba mbere Muyinga baye ya mbere Cibitoke iba ya kabiri Ruyigi iba ya gatatu mu gihugu cyose izo ni intara za mbere zaronse amanota menshi muri konkuru yo irangiza amashure ishingiro icatangaje rero abatari bake nuko izo ntara uko ari zitatu ziri mu ntara zifise ingorane zikomeye zerekeye ubuke bw'ibikoresho abanyeshuri bakoresha n'ubuke bw'abigisha ugasanga igisagara ca Bujumbura kirimo amashuri akomeye afise ubumenyi afise n'ibikoresho bikwiye basanga yoyo yabaye ya 14 mu gihugu cyose uravye urutonde rw'ama izo ntara zaronse uko zageza ronka amanota menshi intara ya Bujumbura yabaye ya 14 ivyo benshi ntavyo bumvise ikibazo rero Reverien iyo ngingo ya sentare mbenkuru y'igihugu y'Ububanza yafashe yo guhana abo bigisha uko ari ndwi wayakiriye gute ningingo nibaza yuko ari ngingo ubwa mbere n'ibintu mbona ko ari ningingo bafashe kugira basamaza abantu babereke yuko ico kibazo hari kintu bariko baragikorako ariko ugiye kubiraba neza nta kintu nakimwe bariko baragikorako kuko uravye ubwo busuma ingene buvugwa abigisha bonyene bavuga bati nibitera soni kubona ivyo bintu biba mu gisata c'indero abantu bose bahanze amaso arico bizeye ariko ari bwo Burundi bwejo bavuze ko ubwo busuma bumaze imyaka 2 ubwo busuma nico gituma ndiko ndakubwira yuko ivyo bavuga ngo sentare nkuru ya Bubanza ngo yarafatiye ibihana abantu ngo yarahanya abantu nta kintu nakimwe bisigura nimba cange ari kiretse aramwe bavuga bati ni intambwe turatanguye amatoza tukira tubikore vyose kuko ufatiye ku bimenyetso bimwe ni ibintu bikwereka yuko burya busuma n'ubusuma buteguwe ku rwego rwo hejuru kuko ntushobora kuvuga ingene ubushikiranganje bwo nyene burungika umuntu yagiye mu ntara ya Bubanza agiye kuraba ingene ikibazo kiriko kiragenda maze kubona yuko ikibazo cibwe agatega ubwoba mu ntara yose nzima intara iramutswa buramatari ngiye kuvuga abo hejuru gusa turihoza abamusitanteri nibiki harimwo buramatari harimwo abajejwe igipolisi hari abajejwe igisirikare hari abajejwe iperereza hari abajejwe ibintu vyinshi hari butwara igisata c'indero mu ntara umukozi w'ubushikiranganje agata kirukanga gahunga inyuma bamwirukako agata gahunga kirukanga kubera iki ababwiye ati ntibishoboka ivyo ntibikogwa umukozi w'ubushikiranganje agata kiruka abantu bose bamwiruka no kuvuga bisigura ko ni intara yose yahagurutse iva hasi ramwirukako uwo mugizi wa nabi aje kubuza yuko abana baronka amanota nico kituma ndiko ndakubwira yuko bavuga ngo hahanywe ngo abigisha ego nuko tutazi yuko abo bigisha nuko tutazi yuko bo barabigisha basanzwe nuko barabayobozi ariko naho barabayobozi nta kintu nakimwe bisigura kuko nimba uwo muntu w'ubushiranganje uwo mukozi w'ubushiranganje yarakuye kakirukanga buramatara hari abajeje igisirikare n'igipolisi bahari ntihagire numwe avuga ati mbega wirukanganwa niki nibara ku mutemere nibareke kubesha abantu ngo bariko barahana abantu no guhuma amaso amakuru nta kintu kimwe bariko barabikora Maître Gustave umva ko ubutungane bwarafashe ingingo burahana abashika indwi bagirizwa ubwo busuma mugabo vyabaye mu ntara ya Bubanza kandi tuzi neza ko ari mu ntara nyinshi ubwo busuma bwabayemwo amasendika bigisha bavuga yuko bimaze imyaka 2 ari ubusuma bunyomoje ahabigisha abaro bakorera ikibazo abanyeshuri ariko mwumva ivyo vyose sentare yarakoze ikowa gikomeye ariko uravye mu zindi ntara biteza kugenda gute kugira bahindura ibintu bishobora kuja mu buryo abana bashobore guca amanota bakoreye ubwa mbere nomera nk'usubira inyuma gato nkavuga nti iki kibazo
c'ubusuma amasendika y'abigisha barinda bavuga yuko bimaze imyaka 2 ndabishira mu ngorane Uburundi bwugarijwemwo guhera mu bihumbi 2015 nkavuga nti ubutegetsi buhari mu Burundi burigomba kwerekana buti babandi bagwanye kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu nabo bantu usanga bava mu gisagara ca Bujumbura nabo bantu benshi bagwiriye mu ntara hajya no kwita chefferie de la province aho twokwita muri ville ati rero kugira tubahane tubereke ko birigwa muri ivyo bintu vyo kugwanya vyo kwica vyo konona reka twerekane ko n'indero yasubiriye inyuma muri bo babandi nabo bo mu ntara hagati kandi usanga batakurikiranywe mu vy'indero ibikoresho vy'ishure le matériel scolaire ari bike ababigisha batara abantu bafise uburambe mu kazi bafise ubuntu n'ibikoresho vyo kwigisha ugasanga nibo bariko baduzwa hejuru ngo abanyeshure babo babaye abambere rero ndabishira jewe mu bintu vya politiki ibi bintu si bintu novuga ngo sentare ngo yaraciye urubanza gw'ikibiriraho buno nyene ngo yerekane ko abagize nabi baciye bahanwa no vyita nka bimwe mu rurimi rw'igifaransa bavuga bati ni dissuasion. Reveriyano ahejeje kuvuga ikintu c'inkora mutima gikomeye ati mbe vyogenda gute ko abantu bo mu bushikiranganje bw'indero bibujumbura baje kuraba ico kibazo ingene kiriko kirakogwa birukanwa n'abantu bo ngaho muri iyo ntara hari buramatari hari ujejwe igipolisi hari ujejwe iperereza akagenda ariruka asubira ku mugwa mukuru wa Bujumbura atawa mutabaye atawaravye rero uri kurabiraba nabajya bahanwe byari ibintu byo kuca bashira mu kibiriraho berekane ko bahanwe ariko ikibazo gikuru nubu kitarakemurwa niki ngira mvuge mbega kwico kibazo babonye ko cibwe nabo bantu ko bahanywe leta iriki koriki iciye mu bushikiranganje bw'indero kugira ico kibazo cibwe gihagarikwe hatangwa ikindi kugira barabe no muri izo ntara zindi zavuzwe ivyo bibazo bihagarikwe ku mugabane w'igihugu cose kugira baza n'ikindi kibazo kuko ahantu hose kwisi ibintu nk'ivyo bishitse ico kibazo kiba catanzwe kirahagarikwa hakaza ikindi bagasubira bakagikora hisunzwa amategeko rero tukabona tuti ni bimwe bavuga mu Kirundi ati kwiteza utunyoni ngo bariko barahana abo bantu ikibazo gikuru ni leta yari kugifata mu minwe ico kibazo kigahagarikwa bakanaraba no muri izo ntara zindi byose bigahagarikwa n'ivyo bintu vyo mu myaka 2 yagiye bakabigira kamatohoza kugira ababikoze bahanwe si bintu rero vyo guca bavuga ngo sentare irafasha iyo ngingo bafasha abantu bake no vuga yuko ari nk'amabuye bafashe makeyi muruza ariko hari kugira bahuma amaso ari toni gitoni muri ayo maso yego rikace ngira ko tutunyarutse ko umwanya usa n'uburangiye mbega none bona kazuza kabo babana ivyo bibondo byibigwa ikibazo n'abajeje kubarira nakahe niho nyene mvuga ko amazi yarenze inkombe niho mbona ko aragahonera buno nta kazoza bafise nta Burundi bwejo buriho none umuntu uri kuramufata ukamuha ikibazo c'ubusuma azova mwiki ni nko kumuroga no vyita kwabo bantu ari nk'abarozi nabicanyi rero nta kazoza bafise nico gituma rero iki kibazo si kibazo cari gufatwa mu minwe na leta ariko iyo leta nayo tubona ni leta idaciye ku mategeko yaje ata amategeko ariho ni leta yirirwa muri ivyo bintu nyene vy'ubusuma ubona ko ari vyo bimenyereye ni bimwe bavuga yuko ari kuduza amafuti ugahana ibiciye ku mategeko rero ubona ko ata kazoza kariho nta Burundi bwejo buri uriko urafata abana nk'abo barugwa baha ibibazo ntaco bazovamwo ejo bazoba abaganga bica abantu bazoja mu butungane nyene baca imanza za ngondagondwe bazoba basoda barasa abantu bazoba abapoli ni ibinyene biriho uko nyene bo babikora niko bagomba no kubishira muri abo bantu reka turangize Reverien kazoza kabo bana nakahe kubwabo kazoza kabo bana nivyo Maître Gustave ari karavuga nta kintu umuntu yo birindira ko kinini yaki uhavuga ngo abo bana uretse yuko abo bana uyu munsi bonye n'ubwabo ntibabona yuko bariko barabica ntavyo babona ariko ico bibagira niki abo bategetsi bose nuko bibagira yuko barya abana bazoshika igihe bashikirwa
nabo ugasanga nibo babazwa ivy'igihugu nibo ari mukuru w'igihugu ari mushikiranganje gusa rero ahantu bihagaze ibintu byose bihagaze hanini ya kuri bimwe Maître Gustave yavuga ko bihagaze ku ngorane za politike ziri mu gihugu ibi byose reka ndangirize kuri aka kantu gakomeye kinyegeje inyuma mw'ibi bintu iyo muravye urutonde rw'ingene batondekeje izijya ntara biraboneka yuko ari ibintu umuntu yabikoze ari mu biro ataravye resultat y'amanota kuko uravye intara ya Bubanza n'intara ya Cibitoke reka dufatire kuri izi abavayo barashobora kwihangana mugabo ni nukuri kubabaje ziriya ntara ugiye kwigishayo utavukayo bwa mbere uri umwasi wa mbere imbere yuko ukora n'ikindi kirunda kimwe abantu bahavuka bonyene ntibashaka umuntu agenda kwigisha yavuye ava mu yindi ntara ico coco ni kimwe icya kabiri ugaca usimbira mu ntara ya Muyinga ugaca uja kandi mu ntara ya Ruyigi izo rero ni intara niyo uri kuraraba ni intara ziri imbere mu bijanye no gukorera umugambo wa CNDD-FDD ikindi cya kabiri naco cinyegeje inyuma nuko muri politike y'umugambo wa CNDD-FDD hariho ukuntu bashaka kakazigo bagifise kamacakubiri gushaka kwerekana yuko intara zimwe banka dufatire ku ntara ya Bururi umenga misi yose umenga iri mu ntara zibateye ingorane misi yose mo bashaka kwerekana yuko ari intara tatu na kimwe ciza gishobora kuvamwo gikoregwamwo no kuvuga bagafata ziriya ntara zivamwe abayoboke babo benshi sikaba arizo berekana ngo havamwe abantu bakomeye ngo abana baraciye ubwenge ko vyose bigenda neza izo ntara ari za mbere muri vyose ariko izo ntara icambere ni za mbere kuba zikora umugambo wa CNDD-FDD bisigura yuko ivyo vyose no kwerekana yuko umuntu wese umaze kuba umunywanyi wa CNDD-FDD no kuvuga urakwije ibisabwa byose kugira umuntu muzima nta ngorane nimwe ukarumva nivyo igihugu kiri kurerekeza nico giteye ubwoba nico gihanze Burundi urumva nico kibazo nyamukuru reka ndagushimire Reverien Bazikamwe nawe Maître Gustave Niyonzima ko namashoboye kutwitaba mukaza gushikiza icimbiro canyu reka nashimire bwe mwese mwadukurikiranye nonga nshimira n'abari mu ngabwi ivyuma naho kwa gatanuza